jewe nabibonye uravyumva nabibonye gusa je ndaguhaye inyishu ndakubwiye ko ari umurundi uravyumva. Sawa. Tuzungumze kuhusiana na huyo msanii wenu ambaye mnasema mna manage, ni Mtanzania, mmempeleka Marekani. Kwa nini? Yes, tumeamua kwanza badilishe mazingira. Yes, 1 bakunzi ba Isaac TV, reka subire kubaha ikaze mwese mukunda ibiganiro byacu. Muntunge ijwi ryanje ntirimeze neza kuko just aka grippe ibintu nk'ibyo muca muvyumva namwe, aga climat murondera muca mutabitahura namwe. Okay, my name is Isaac Classic. Uno musi news exclusive kabisa idushikiriye mukanya. Nariko ndaraba kuri social media, ndiko ndasirikira kuri social media chamura na video nabona neza ko atari video kuri jewe ihimbaye canke video je yanyoheye, ni video yanteye ibibazo cyane kuko mukaba mubizi neza yuko twebwe turabarundi kandi turanka igihugu cyacu ni gito of course, ariko kandi ni igihugu ciza cyane, igihugu cy'amata n'ubuki murabizi, ariko kandi nta kintu kibi cyane kuri jewe cyane nta kintu jewe nanka mu buzima nk'umuntu kumva yihakanye nationality yiwe, kumva yihakanye ubwene gihugu bwiwe, umuntu akiyambura ubwene gihugu bwiwe bwite, akikurako agashambara, akikurako akaja mu bindi bihugu akita ko ari umunyamahanga kandi ari umurundi. Ibi rero twarabibonye mu baririmbyi batandukanye, aho mukamubizi yuko ba Liza Classic for example. Liza n'umwana yarerewe mu Burundi, yakuriye mu Burundi, of course biravugwa yuko abavyeyi be baba muri Tanzania, ariko n'umwana yakuriye mu Burundi, kuba bizi barabizi, ariko ageze muri Tanzania ahora yitanga mu Tanzania murabizi. Q-Boy Msafi uko nyene byarabaye yitango n'umutanzania, kandi mubizi neza yuko ari umurundi, bamwe barazi histoire ya Q-Boy, ariko kandi mwabonye n'ibiko beramubako amakuru ko aramuvuga ko Q-Boy murabibona uko amerewe ku n'umwanya ntamerewe neza cyane, ameze nabi, ariko arira abatanzania bamwakire, ariko we nyene aravyivugira mu interview yuko abatanzania bamwase. Kuja taarifa zingine paka message za kawaida, ni bora umerudi huko kwenu bana. Kwa hiyo tegemea msaada kutoka huko ulipoenda, huku hatukutaki tena mwanangu. Naelewa kwamba ngoma zako tumezipangua na haziwezi kupigwa. Ibi byose rero biri mu bintu vyerekana, biri mu ngaruka mbi z'umuntu kwiyambura ubwene gihugu bwawe. Ariko kandi umuririmbyi yubahutse kwiyambura ubwene gihugu bwiwe, dawe ngo ni kurondera ubustar, ngo dawe ni kugira kumbura abandanya ba hit, dawe ni kugira ngo abandanya amenyekana. My godness, ndasubiye kubibabwira abaririmbyi mwese muko muravyumva, abarundi mwese muko muranyumva, abari mahanga hose nukuri ba proud na nationality yawe, kubera ko utiyumva kuri umurundi kandi ushobora gukora ibyo ushoboye byose nk'umurundi. Je ndaze abaririmbyi batandukanye nka Gaga Blue yagiye muri Tanzania, ibihugu bya Tanzania, aragira ama media tuvuga ati je ndi umurundi, of course abatanzania banyekire ba Satbi yaragiye muri Tanzania, arasaba ati abatanzania munyekire ndazanye ibikorwa byanje. DJ Fan muravyibuka yaragiye muri Tanzania, arabwira ati abarundi harabari ibyo barundi saba yuko mba supportinga ibintu nk'ivyo. Murize abaririmbyi batandukanye, undi muririmbyi rero yubahutse ariye mu rubute ubwene gihugu bwiwe, niko novyita kuko iyo video je kuri yanteye ibibazo cyane, navuga ati no reka ngira ico ndayivuzeko. Nabonye mukanya video kuri WhatsApp yanje, kuri mwe machannel ya YouTube yo muri gihugu cya Tanzania, video iri kirasirikira bandungikiye, murabizi nta misi 3 iheze, nta n'imisi 2 iheze tukoranye ikiganiro n'umwe mu baririmbyi yitwa Paterne aba mu gihugu cya Amerika. Ariko kandi Paterne bikavuga yuko manager wiwe mu Burundi ari Cristiano mu badada, murabizi twarakoranye ikiganiro ngaha, twamusanze muri piscine, muravyibuka byose muravyibuka. Allo Paterne bite? Ni byiza bite? Ni sawa, rizomeze neza Paterne? Muri bande. Je nitwa Isaac Classic kuri Isaac TV. Turi kumwe na Cristiano ngaha, agira kuramutse.
of course jeri ikintu cyane amakinga cyane n'ikibazo niyo video nabonye yiyo televiziyo Tanzania bavuga yuko ari management yo muri Tanzania bariko managinga uyu muririmbyi Pattern. Of course nibisanzwe kuko kugira management Tanzania muri televiziyo Natasha arafise management muri Tanzania bamsafiri ni manager wiwe mu gihugu au niveau Tanzania murabizi n'ibintu bisanzwe kugira manager mu bihugu bitandukanye kugira wagure imbibe z'umuziki wawe ariko icyagere kunira makenga nuko muri video neza ndabibumvisha neza bariko baramupresenta nk'umutanzania bariko baramupresenta mu ma media atandukanye Pattern nk'umutanzania ati msanii wetu wa Tanzania msanii wetu ni Mtanzania sijui hivi why na kuwa hivi kubera iki bimeruko why my god why je rero ibintu nabibonye birantera ikibazo cyane navuga ati no kubera iki batuvuga ko ari umurundi hama ibindi bibandanye avuga ko ari umurundi why je navuga ati no murabizi ko jewe Isaac ntigera ndekona sinkunda n'abadekona kuko tudekonye twese urumva bica biburudubi foke abadekonye tubakorera ko foke abadekonye tumaze kupresenta kuri media ya Isaac TV nk'umurundi ugashuja ku yandi mamejo kita kuri umutanzania urukura vanga ibintu mukanya ni namwandikiye Pattern ndamubaza ati ibintu ndiko ndabona kuri social media nibiki ijambo yanyishuye ati yabwiye ati ni hatari sana nijyo jambo yanyishuye kubera iki kumva yuko ari umurundi eske bashobora kuvuza indirimbo ziwe cyangwa bakamwakira muri Tanzania ari umurundi umutanzania niyo zanga mu Burundi avuga ati ngo je ndi umurundi nibikunda na mutanzania yova mu Burundi umuririmbye akazanga mu Burundi avuga ati je ndi umurundi no but abarundi wanashima runa barundi bava ngaha bakaja muri Tanzania je ndibuka hari igihano nakurikiranye cha Liza avuga ati ngo uri mu Tanzania ukagica mu Burundi my god nitushaka kwerekana icyo gishaka kwerekana ngaha ndiko ndanka ikintu cyo kwanka cyangwa kwiyambura ubwene gihugu bwabo nukuri ikintu cyane ingorane cyane reka mugurikira ka video gato cyane twita ko bita ko aba manager ba Pattern icyo bavuze ku muririmbyi Pattern umurundi ariko ko bamwise ko ari umuririmbyi w'umutanzania reka twumvirize gato cyane hama ngaruke ndamutelefone Pattern ndamutelefone na Christiana kuko aba nibo twakoranye ikiganiro batugira neza yuko ni umurundi ibintu nk'ibi reka tumve ngaha icyo baza kubivugako rindira ngaha welcome ndagarutse mukanya sawa tuzungumze kuhusiana na huyo msanii ambaye mnasema mna manage ni Mtanzania mmempeleka Marekani kwa nini Yes tumeamua kwanza badilishe mazingira sawa tuzungumze kuhusiana na huyo msanii ambaye mnasema mna manage ni Mtanzania mmempeleka Marekani kwa nini Yes tumeamua kwanza badilishe mazingira sawa tuzungumze kuhusiana na huyo msanii ambaye mnasema mna manage ni Mtanzania mmempeleka Marekani kwa nini Yes tumeamua kwanza badilishe mazingira aende Marekani yuko Texas na tumemwacha kwanza kule kwa sababu before kwanza hajaanza muziki hajaanza kurekodi tulimpeleka kule kwanza aende aka refresh mind then awe na exposure yes ajue nini kinaendelea duniani kwamba tunapokuja kumtambulisha kwenye game ni tayari ni international mpaka sasa hivi ni international yani sisi hatuanzi chini tunaanzia huko juu na tunaendelea jinsi ya kwenda anaitwa Pattern HP tumemtanguliza kule then alikuja tukamkutanisha na producer Bonga Bonga akamfanyia audio then baada ya hapo tukamfinance akarudi Marekani akafanya video then ipo nayo okay yes sawa na wimbo wake kuna wimbo ametoa yes ndio wimbo kwanza unaitwa Show Me okay uko yes. platform gani YouTube au mtandao gani yupo YouTube unaandika tu Pattern HP Pattern au hata ukinifollow kama walionifollow my baby utaona tumempost na tumemtag pale na kwenye bio yake link ipo na bio yangu pia yes anaitwa Pattern HP nyimbo inaitwa Show Me yes telefone Christiana irahamagaye allo Christiana oui ni sawa waryamye wapi Isaac Classic ngaha nakumvise ni bonone sava ayo wereko je nababaye kubera bo juste nyaje twashaka udusigurire gato ingene abantu bashobora kuja ngaho bagafata umuririmbyi w'umurundi mu gihugu cya Tanzania bakamupresenta nk'umutanzania kuberiki
mubwiye nka management ya Paterne muri mu Burundi mukemera ko muririmbyi wanyu w'umurundi bamupresenta nk'umutanzania mu gihugu cya Tanzania mwavyemeye gute byagenze gute umvize nakubwira Isaac Paterne n'umurundi uravyumva n'umurundi ku bavyeyi bose babiri uravyumva so yabaye muri gusa ntiharigera ba mu Burundi like ya amaze kuhaza gusa gatoya none gatoya bavyumva bari muri Kongo muntu babaca bahungira mu baca baja muri Tanzania bavyo bitonka bijya ibintu byo guhunga nyene vya kera sumva ntiyigeze aba mu Burundi rero yabaye muri Tanzania bavyumva rero baje batipe maybe ngiro biyumviriye ko baba mu Tanzania ngira ngo Paterne mu Tanzania no mu Burundi gusa nuko Burundi ntabwo azi cyane ntiyabaye muri mu Burundi cyane ariko none ushaka kumbwira yuko bijya bintu biko birasekera kuri social media ga Christiana ntavyuzi basuye nabyo muzinanyemwo bijya bintu jewe nabibonye uravyumva nabibonye gusa je ndaguhaye nyishanje ndakubwiye ko ari umurundi uravyumva cyangwa ni umurundi yavuga aba muri Etats-Unis gusa nigeze aba mu Burundi yavuye bijya intambara bajya bagenda Changi ni vya bindi bivuga ati unaona ukijitambulisha kama we ni Mrundi Tanzania hawatakupokea nini ibintu hivyo bija vyaba kwa Q-boy bija twabonye kwa Liza kanabandi Sinzi ntavyo nzi I don't know ivyo vyiwabo ngo ukijitambulisha kama ko Mrundi gusa cyo no kubwira cyo no kari umurundi ni Murundi urumva ku bavyeyi bose babiri papa we n'umurundi na mama n'umurundi gusa ntiyigeze aba mu Burundi yabaye muri Tanzania nuko rero kandi urumva nanje sinuza kuvuga ngo mu Tanzania ari umurundi kugira ngo baje bavuze ko ari mu Tanzania bisunzeke bajyajewe ivyo bisunze uravyumva bafise akazi bariko barakora uravyumva so I don't know jewe ndavugana nabo numve ariko murazi nanye kandi murayaga cyo nuko ari umurundi muravugana kandi murayaga inde bajya bita ko ari aba manager ba Paterne Tanzania bajya umviriza ndakubwire je ndi manager wiwe wa mbere General Mani wewe voilà ni jewe sigura ko nabajya niwe babahaye akazi rero byose sigura ko ari na procuration biboneka rero yuko bajya ari babahaye urabyumva bajya urabona ko muri iki gihe hari ibi bintu bya corona urumva byasaba ko ari jewe nigira hariya kugira ngo nkore ijyantuze yipfa mu yiwe ariko kuba ari ibintu bya corona urumva biragorana urabona kwideplasa ko bigoye donc bisaba ko turutware byasabye ko turondera umuntu abantu hariya badufasha kugira ngo dushobora guhagarikira iyo ndirimbo iyo hariya bajya rero niwo babahaye kiraka rero niwo babahaye kiraka niwo bariko baradufasha guhagarikira indirimbo yo hariya mu mwanya jewe ntahari okay baravuga yuko none uri msanii wetu twamurungitse muri Amerika nibo bamurungitse muri Amerika Paterne kwanza babeshi cyane mbere icya kabiri ngo n'umutanzania wewe nka manager uriko witegura gukora iki kubera kugira ukosore iki kintu ico kibazo tuzobikosora very soon vuba cyane tuzobikosora ariko ejo hari interview bafitaniye n'indi radio bazoja kuvuga uko kwibesha bibaho umuntu wese arashobora kwihenda ushaka kuvuga rero ko bibesha ibyo tuzobikosora nuko gusa en fait nta niyo information ntayo bari donc bo bari bazi kubera yabaye muri Tanzania ntigeze aba mu Burundi mu bisanzwe yavukiye muri Kongo kuri bajya abantu bahunga baje muri Kongo ariko umvise ko kiraka baje muri Tanzania ariko Christiana kiraka niwe wakibahaye umvise ko ari wewe manager mukuru bizi ko kiraka niwe wagitanze none watanze kiraka utababwira yuko ujya ari umurundi kandi bazi ko nawe uri umurundi umviriza ndakubwire Isaac ndagusavye yuko mbaze ibibazo byinshi numva ndusha mwesha ni wewe watanze kiraka wewe rero watanze kiraka byumvise nagize muri Tanzania niwe wari kujayo bisigaye ko nawe wari kumubwira ko ari umutanzania jewe nari kujayo nkavuga ko ari umutanzania none kubera bajya wahaye kiraka niko bariko barabivuga bisigaye ko bavuga ivyo wababwiye Christiana
muriko murabona ibikorera mu bako Q-Boy ibikorera ko nibige navyuzi oya bimbwiye okay Q-Boy aragwaye agira apfe aba Tanzania bose bamukwiye ko amaboko we rero ivyo finata no kuya mugire paternity ntazosubire nawe manager wawe ndabigusavye nimuze musubire vraiment kuvuga yuko jewe umviriza ndakubwire je ndakubwiye ko ari umurundi uravyumva kandi nta hantu namwe twagiye kwihakana tuvuga ngo no mu Tanzania harahari kuko muri Tanzania nivyo riko biravugwa ndakubwire umviriza je nakubwiye ko ari umurundi gusa kandi ava yuko badikino na kimwe ubwite natarigera aja mu Burundi genre ahabe cyangwa atigeze haba n'umurundi uravyumva ari Burundi ni mkuranda azakanu nyene gacha gusa nta n'umurundi 100% kumuvye kuri papa na mama uravyumva gusa ntiyigeze haba iyo erega ikibazo Christiana ni cyakindi nyene abo bariko bamupresenta nk'umutanzania babikuye onye watarekebisha jambo cyabo nyene je navuganye nabo batarekebisha hagaraniza kuri telefone sindanakumva neza na media yao waruvuze uje nti icambo cyabo nyene nkuko babivuga watarekebisha je cyo kibazo nagishikirije nakibabajije twakivuganye watarekebisha bazomenya ingene babiganira nawe okay Christiana muguheraheza uremera yuko ngo wavuze yuko ari muri ivyo mu Burundi barashaka kutamwakira uravyemera ivyo je ntavyo nemera kuko je sinibaza yuko baraba nationalité umuntu nibaza ko baraba akazi ko umuntu ariko arakora niyo mpamvu rero twobasaba yuko batosubira umuririmbyi wacu hariya ntibamwumvirije nico rero kugira dutangaza kuma management riko biramubwira bivuga ko ari umutanzania kandi ari umurundi ivyo rero babihagari Tanzania n'umurundi jewe rero ivyo bindi navyo muriko muravuga n'ivyo wanje je ndakubwiye ko ari umurundi kuko ni je manager wa mbere abo bandi nabo kwihenda n'ibintu bisanzwe bibaho ushobora kwibesha ukavuga ikintu atari cyo wari ukwiye kuvuga kumvo ziba zitandukanye batabirekebisha bazobisubiramwo hama bavuge ko bihenze Christiana oho sawa sha urakoze Isaac TV irakuramutsa ahuri mbe uryamanye nande yamanye nande na Yesu none wari kungirisha ikiganiro ntabyo waruzi nakuvumbuye okay uyu rero yari Christiana twari kumwe kuri telefone mva twamutelefone atazi ariko twashaka kumva koma icabivugako ati bo nka manager nka management yabo generalement urumva babivuga yuko ari umurundi ariko bajya bari muri Tanzania ngo bashobora kuba bihenze abarimvyi bacu mwiyemere kuba muri abarundi umuziki wacu tukoze umuziki mwiza uzoshika kure kandi bizokunda murakoze cyane je nitwa Isaac Classic ndumurundi yiyemera nawe rero ndazi ko nkurikira ko n'umwanya urumurundi wiyemera kandi ukuntu igihugu cawe hama tuzosubira undi munsi Loki Nene bye